la famille, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bivanye naho muherereye kuri micro ko mubibona ni Dada Darlene Darli. Nyuma kamera ni Alpha J. Hama ni nkuko mumenyereye nje mbandi imbere ya kamera kandi nk'amafise abo tuba turi kumwe kugira ngo tuganire ku bintu biba bitandukanye. Uno musi ni kiganiro ca twibukanye. Donc turaza kwibukanya ibintu vya kera enfance zacu ko twagiye turacamo tukira abana nimba ku ishure twaca mu bimeze gute muhira. Donc ni ivyo ndafise abatumire sinzaho mera rero mera ku buryo ku bamfu les femmes d'abord reka yipresente uri ku abatangura bari ku buryo bwanje hama tubandanye sawa kamutsa bakunzi ba Royi TV Ndaramutse bakunzi ba Royi TV akazina kanje ni Micheline Mishu. Okay Mishu wewe Ndaramukije Royi TV ndabakunda cyane nitwa Françoise Matazirano Papa Love Jesus. Ego so mushinga nawe witwa gute? Ndaramukije abakunzi ba Royi TV bivanye naho baherereye imenga bayivuze harabari ngaha n'abatahari ku mazina ni Swingiro Comedy niryo zina ndiko benshi ntibace baza ngo swinging none ngo mwifana sinzi simboregwa nayo mazina byavuye kugira ngo witwe swing kwanza mpamvu banyise swing mu buzima sinigera nshavuga ko bitagusa none uko umuntu avuze ati ngo mu buzima sinigera nshavura biraboneka mu maso avanse y'umuntu niyo muntu wanashima ari umuntu ashobora umubonye tumaso wonye nataranavuga uba watanga gutwenga kwa ko visage yiwe gutwenga gusa urumva n'umuntu ubyiha amaso ariko wowe umengura umuntu uri seyo gose muri makurumva waravye mu maso ucusangana ndetse ko ntatwenga swing mukuri nyita je nubwo no gusangana uri kuranywa nkumva kamoto gusa ca ninjira swing muye n'umuntu gusakangira nko akandamutse mba ninjira swing umuntu aceshima kwita swing. Okay so uramusi tugomba kuvugana ku bijanye na enfance yacu donc mu buto bwacu byo twacamo ikiganiro akabari twibukanye sinzire mwese ibyo bafise yaciyemo ko mwese arafise ibyaciyemo d'ailleurs afise ibyaciyemo mu bwana ku ishure muhira muri quartier aba twagiye turabana atandukanye donc hari abaza barimuka hari abaza baraguma hajya nyene hari abagiye barahindura urumva tukeneye kumenya ati enfance zanyu mwese zimeze gute duhereye kuri umuhungu amereye urakoze kumpereye cyo ndicyo nuko mu gufata ari genzo tango hama warumba jijati naenda kwa jijati wowe bwana kawe kiganiro nitwibukanye mbona bwawe waciye ibiki wa madega ibiki waciyemo ibiki donc ibintu muri rusange ibyo naciye ni byinshi cyane waragwana ari umuntu ashaka kuvuga ati jewe ku ishuri naragwana ku buryo nizo dose zonyene zari zihari ni kugwana guhera mu hambere gushika mpezi ishuri nka jo ikintu cyambere cucu nakunda ku ishuri narakunda kwandika udukete ndikunda tungutse muguri ibyago nagira mwarimu yacafata uri waraciye ubwenge muri secondaire tuvuge rero nkiri umwana ukiri na muto yo no kuvuga nyene bantu nko kuvoma sinagenda kaza numva mama ntabikofe ari ntabe nyene nkihangana buke buke kandi arakunda no kwiba inyama gusa umuceri siniba canye biharage mugi inyama bayitetse sinayihusha ama kwishura navyo bimeze gute bo kanumve gabaje kwishure je mu kugira ngo banyandikishe honye habaye ingwano muhe kugira ngo nje kwishura navuye mu nzu sohotse mbona ivyana bigiye kwishura abona ko abana bagiye kwishura ni bagiye abana bari bagiye kwishura abo bana mbona nyene bambaye uniforme wamengo na basirikare wamenga na polisi bambaye imyambaro nyene babereye naca navuga ati nanje shaka kuja kwishura bona bwira mama nawe mubwiye ngo ivyo ntubimbaze genda ubwire so wawe papa none umuntu akunda kwinywera agacupa yari swingi kusumbya wezi nabwo bari yari na swingi noroja ahubwo canye swingira imana ntavyo rero ubwete muze butaje ushaka kuja kwishure ugomba kuja kwishure ufise imyaka ingahe hari ibintu bakoreka ngo banza ngo kaduza kuboko
je nanje kabiko ndakadugije kagarukira ngaha aka karakuze mu misi nikangana nkuko karagafupi nyene gato ngo kubera kugumuka mu gatondo mbyose naruhukira ku ishuri nambaye ikintu bita isarubeti ndazi we ntayuzi wibeshere isarubeti ninde tazi isarubeti gamana birashoboka buyize gusa nagira numve rero nagiye nambaye isarubeti shitse ku ishuri nkagera imbere y'umuryango hagarara bakigisha nkumviriza baratangura ku murongo uhese wugaye baraja ku murongo uhese wuguruye byose ndavyiga ndabimenye stop rero muri umwanya nkaza numva ndi ku muryango aho ngo umurongo uhese wuguruye ngo umurongo uhese wugaye sindabibona byumva gusa mu majambo ngeze muhera cha ndabwira papa yarantumye kugira ikigabaje kuvoma amama genda uvome ati umurongo uhese cyane mwika umurongo uhese wuguruye umurongo uhese wugaye umuzeti nanyivyumva renda kubwiye kuvoma nibiki arabimbaza neza ndamwigana ati sawa ndumva wakwije imyaka kuja ku ishuri je natanguye kwiga afise imyaka 30 afise imyaka 5 waruguze 30 byashitse tufata 30 gacukuramo 25 acha sigara 5 rero ndagenda mugaca mpagasopo tugiye ku ishuri utaragera ndazugwa ngararuzo bagwisha ntiwagwana wowe nka ku ishure nta madega wakora ukiri umwana wa wiba ntiwagwana ntiwagiri bagutuma umuvyeyi byaba bimeze gute kashare ahubwo ku ishuri bari baranampinduye nibari bakinyita izina ry'iwanje ni je nari umusuma wa mbere ku ishuri gusa sindi ibintu vyinshi ngo umuvyeyi yambariye ati bakwivye ikaramu babanje banyiba ikaramu zino umunsi wa mbere shikaye nikaye ntaho konya kimatiro bakwivye ntuze buri guza kumbara ngo bakwivye uzimenye banyivye ikaramu naca niba 3 kugira ni banyibe yindi zibiri zisigara banyivye ikaye niba 2 bibazo nakunda guhura navyo ari gihe nibikaye nkasanga barayanditse cafata impapuro nkazitabo kiyo nkaza ndiba nyene kugira ngo muze ntaze kunshwanira ko vyagenda abo ndo kwiba vraiment nariba amakaye amabike byinshi hama ino nawe misho nawe bya bimeze gute mu bwara bwawe genre ishure cyane muhira je nari umuntu barakunda gutwugana amakanza mugara engera umukozi asohotse umutima ku isoko ry'amasaha kuca ku isoko ari madizero acaca musa portail aho wari gisumu bako watwugaranye urumva nanje ngaca nsohoka rero mpejeje ko n'imiti ko ntashe natanga ku mugoroba bw'abantu biteza mu miti wanje yanda zisikariza zitanu batufite mu zitanu kwa cyarakaye zonyene zitanu mu gato y'igisuye ku ishuri muri primaire bavuga ngo tega cyo duteganiza batukubita zitanu kushiri naho sitwo bwatari nakoze gusa papa yaranga ko akugura ikaramu hamba ngacumugira ngo yabayivye anje gasha ucuyiba nacangira getuya wayibagena gato ko natari naca nyuma y'abandi bose wasamye gato gusanga nje naca ndayitwara papa ngo murasamwe n'uyu mwari ibintu ibyo mwaca muteramye bamwe kwera umuntu jewe mu mpwemu naramubona sa jewe jenyene nije narinze ndenza kuri ikintu cyo kwishuri bakansubira ko sinibyo wowe ntubikaramu n'ibikaye barakangura nasanga barambwiye ko yuko papa kacambwira ngo yabanyivye nana bitangaje bahaza abana bakuze b'abahungu bakambwira ngo uzana ishakoshi ndayiba kandi bamubika nataha kambwira n'undi munsi mutose kacamvuga ati mu wa kabiri nkaca n'igibyo bintu mbwa ati jewe sinzosanga kandi ikintu cy'iwanje karamusi yambura rimwe sinesitambo zindi zose narimenye amafufu byari bimeze gute wewe ni wakuhana ibyanje ni birebire jewe nkiri muto baranyandikishije ku ishuri ngiye ku ishuri burya ugira nigi ari ngorane nkiri muto ho ibirato narakunda kubita nta birato nambara imisi ibiri usanga barabigurisha sikubidandaza gusa je nshitse mu wumva no munsi wangura ibirato
ngiye gukina nagaruka n'ibirato bakambaza ibirato babishize mbese ngaho byagiye none tubaze nde nsinzi hageze ikibazo cyo ku ishuri banyandikishije ku ishuri kugira nige yari ngorane nabona umenga barangoye cyane 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 iyo abandi bavuga ngo wageze pause tuvuye muri recreation nyine tugiye gukina n'abandi bana byajya amasaha yanjye ari amasaha yo gutaha hajya nari nzi yuko dutashe ndahejeje bakambwira rero gutashe kari ngo none mwe nagiye kunyandikisha none twatashe none tugiye kwandikisha kugira uyige none ubu nyene uvuye ku ishuri je amasaha yageze yiwanje abandi masaje nayo nzi je ntashe kujya rero bakacafata bakankubita tubisubire ndanse ngaca niruka nkinyegeza narabibaye mu gihe kirekire nk'amezi abiri ndiko ndahangayisha umuvyeyi aduga amanuka nkuma nkubitwa bacavuga rero uyu kubera hageze nk'ubu mbaye wo kumugoroba naca mfa bagaca bacumba ubugari mugihe nacavuga ko sasa bigira igere inda yo ninyegeza ngaca ninjira mu nzu mu cyumba ngaca niyugarana bakadodo wapi Françoise nuje kwishuri oya haje singendo no munsi navyo nshaka kugira rero sohoke bazaninjya no ushaka iki je shaka inyama ni iki n'ubugari ndero tugenda kubikuronderera byose tubiteke nivyo ushaka gusa n'amahera byose turaguha baca bazana amahera bacisha nyene banyereka araba ya mahera yo ngura rero to twahijeje ninjya ngizinga ingo rero ufungure oya haje nume kwanza amahera muyacishe nganda yakwege ugurura rero amahera yabuze aho aca ngaca ndabira bujyanye ngaca mbonye nabonye amahera inda rero nugurura ngaca nuguro gaca bamfata baranyoza ku nguvu bakanyambika ku nguvu hama tukaca tugenda bamaze kunkubita bakanjana bakakwishura umwigisha none ko muzanye saa 9 bigenze gute ngo yatugoye urumva hageze yiza mu gitondo yiga amasaha hageze pause abatashe ku mugoroba baca yiyugarana mu cyumba ndusubira kumurongo avuga ngo vyo kwigana navyajamwe Jem par contre abandi bose je vraiment kwiba kwishuri oya kintu ngira ngo iyo cyane nagiye kwiga ndabishaka urumva natanguye ndabishaka ifise igishoro cyo kwiga kuma amakosa yo kwishura nagiye kukosa nakosa nini ego vraiment nimba ari utuntu dutoya je umusi bantu umuvyeyi nigena nanigwa nyene ndananigwa manota hari byigere ndonka barabona umwigisha arabona ati nari mu wa kabiri umwigisha none umwana abaye iki ko yaronsa amanota nkayo cyo genda ibuka ko ari yo rya mbere nari nkubise kwishura mama nti nyankubise umwigisha yankubise inkoni gato unyi hama ngo ico gihe naciye ntangura kuza ndaronga amanota meza naho bindi ngo kwiba kugwa yo sinagwa gusa hano nagiye gutangura jewe kuvugana ngeze secondaire primaire ari nto secondaire ngishika sixième yo wayi naragira ibintu nafata nk'abana twigana bakobwa nk'ubu tugomba turi muri 3e trimestre naca ndababwira ati urumva urako tugomba duheza amashure urumva nimuzanye ducanga amafaranga namubire nagusa n'ububira mbone ku mafaranga kuva seconde muzanye amafaranga dutegura akantu tuzogenda ahantu kuri beach turye tunwe rwangaye rero nimuzanye 5 cyangwa 2 bakayama bose bakakusanya bakayama hama igihe kimwe ndagenda icyo nta musi nibuka wa mbere naryohewe kandi nanamaramaye baraba amafaranga yose arakwira hasigaye nk'ama examen nkanga abiri turagenda ari muri pause turagenda muri cafeteria n'abagenzi ndatora abagenzi banje nka babiri turagenda tujya ibitumbura amata turayarya amafaranga tuvayo asigaye ari make tugarutse kubera kana katubonye ngiye hari undi yatubonye ngiye abagenzi banje muze nje kubamurira amata n'ibitumbura muri turajya babana ngurazi dada ngo ariko arajya amafaranga mwamuhayo ya cotisation baca barandindira igikosi cy'abakobwa n'abana bose baranze nkikuza abantu watwaye amafaranga yabo barantikuza tugire watuririye amahera yacu uko nuko ambye ati je nari amahera yanyu none nimba nagiye muri cafeteria mwabonye ko nari aho nari nariye nivyo mwabonye ko nari ngo yakwerekana nimba utari umviza mu muri rwamo ndabereka kandi musunza musunza
warashima nayo nabasubiye baranyitwariye ishuri baragutwara twainze duheze ndabwiye ati nzoyabereka umunsi nimwe twavuganye ko yuko nitwaza gupoka ariho tuzoca tugira nko kuyarya ntibagutimbu clotire urumva ndabwiye ati niho tuzoja kuyarya kuri uko tuje gutora amanota bararindira tuje gutora amanota narindiriye mbona ati nta numwe mbona muno mukuza nda ndabati ntihagire numbona n'abakuriye abende mu barabara Oeka maze kwinjira rero mu ishure barambona ndaje nimba baribaza ati umuntu abataza guprokama ndaza ndicara ndaprokama barangiye amanota duhejeje ntibamenye naciye ni baraje muhira bamwe baraje kundondera muhira ndikawusha amafaranga yawe ndarya bagiye kundega barasura kundega kandi bavuga ati none ntoto babwiye muyamuha directrice arababwiye ati none uyo onye mwebwe urumva barushije ubwenge arya amafaranga yawe mwe muri birofu ahubwo yagize neza ko yabajya muri bigugu ninda yofata amafaranga kaya nkabanda kizuka amafaranga yose nayarisha nico kintu nibuka ko nakoze ku ishuri none dada nkutu tabeshanye dusubiye inyuma tukyumvira amafaranga yashika nkanga yari meshe numviriza nk'abana twiga nka muri secondaire twari nk'abana bashika 50-60 ucumbarira nka muba 2000 cyangwa 5000 nayo mbaranga nyanka umvuzo ja mwijuru kwe ijoro kuriro nka warivye wibani ofuma wibanye n'utuntu toto nk'uto dukaramu dukaye nayo mahera n'icaha kuyiba sempre banari amahera yawe rero kubyo mndu wacha umuharo cyanyibuka niba naratora waratora aho bayise no wagwanye ugwangara na gese niba nagwanye ugwangara arakunda kuzitanga niyo kintu nanje nibuka mu bwana tureke secondaire mu bwana muhira ikintu nanka kuryama saa sita nashobora kuba nankikira ngo nimujye kuryama hageze yo numviye ko duhejeje kurya tugiye kugenda muryama naravyanka kuryama saa sita naravyanka nashobora kugira ngo bandekure tugenda mu cyumba nkahurira ku gitanda nkasimbagurika ku gitanda gushika bandekuye basi nasinzira bakaza bagacungurira abana bose nuko bagasubira bakagaruka aracyakanuye bapfuma akandeka basi nkaguma muri sawa nkaguma nirukane sinigera ndyama umukozi w'umuhungu yarakati cyane umukozi w'umuhungu apfa umukobwa yaradukubita kandi atadukubise n'uwo yashika hano Imana ishimwe ko ariho yabakubita yarabishoboye rero nankubise umukozi nacandira nka maka mama wawe niyo mpamvu amata agutse warakunda kurira mama wanje ntiyakunda kumukoza kubita gose umwana nawe nyene ntiyadukubita ntiyakunda kumukoza kubita gusa umwana twebwe twapfuma basi tuguma mu nzu tugende kuyere tugwe mu nzu ntataba twasinziriye ako naranka gusa yamasasite na ubu niyo mpuzu genda jya ubu nongeye ati taha naho mba ndi kukazi bakamira ati turaguhaye wakahusha uruhusha fata inzira ugenda utahe uruhuke vraiment ntacyo tubona uriko urakora ngaha ndiruka igitanda ndakibona aha c'est vraiment kuryama humbe ndumva nta diri nako birimwe idiri ko numva bahora bavuga ngo urumva ngo utaryamye ku murango uri umwana ngo ntuzokura neza nivyo bareshaga ari umwana w'umuhira yabiba ibintu batubesha abantu bakuze cyangwa muhira ni ibintu byinshi ngumva ngutize amashure ngo ntenekizokunguka mu buzima ntacyo uzoro ego kwiga ni byiza kuba birafasha cyane hari ibintu bimwe abantu n'umugabo umuntu yaciye rero nk'umugore gusa ibintu muri secondaire nanga kuvuga byo kubyuka mu ijoro kuri exam bijya biraruhisha ahubwo je nanje umuntu yakigita mbwa ati mva utabishoboye soka nzigende wigire hanze ko kubyuka mu ijoro jewe aramuvuze ibintu vya kera nibuka nanifise muzehe wanje yari umuhimbire n'ukuri kw'Imana yo kumva yandazi ntavyaza kumviriza byumvirira naho ndamuhenda ko ari byo nari kunda kura kuvuga ubwishaza ntiyambarira ngunge ashimye ubwishaza yambarira ngo nubutajya abana azanye igitigu murazi witiga arico kiryosha kikaba muhiramba ngo iki kiri yamenya azobora yose babana ni babi nawe akajya umwana avuga ati reka mpime rero ndabijya ndabeko nyamenya bari bazi ko ntajya igitigu ahubwo cyo ndavuga ati rero je kubera ndiye n'inyama tubuca ngwara nayo inyama haca nigwaza ndiye inyama nyigwaza byo menya ko ntazijya nyama bahavuye bagiye gukora
nkaca ngenda mu nkono nkajya zanyama maca nicara nkebrosa neza basi bakaza ninde yari yinyama tije muraze ko atanyama tico muzopimira ko muzora muzusanga amenyo yaboze mwarabivuze ko muri Gitega amenya cabo barahindira ko amenya abantu ubu ntaraza burara ubwa ubuhimbiri abantu kera baraturusha tuntu twinshi ngo nutaryama ntukura ntuzokura ntuba muremure ibintu byinshi so ndibaza abakunzi ba Royi TV ni ibinye mwese yavuze byo yaciyemo namwebwe nk'abantu mudukurikirana murashobora muri commentaire mukavuga ati jewe vraiment nkiri mu nakunda kugwana dosiye zose zo kwishura zari zo kubomorana baguma abantu mu muvyeyi nakubisa umwana natera amabuye namenye umwana ijisha donc murashobora kugira muri commentaire mukasharinga natwe ibyo mwaciyemo enfance yanyu ubuzima bwanyu mukiri batoya ibintu nk'ibyo so ndibaza ko yuko twabashimira kuba mukubandanya mukurikirana Royi TV mugire subscribe mugire share mugire comment mugire like ibintu byose bishoboka hama twandanye kuryoherwa na Royi TV bye bye